Reka ndakubita utavu ngonga. Urahita mu manga. Gamba abantu. Je ndiko ndaguhosting. Nije ndiko ndaguhosting. Kenya na utayachilia. Je ndiko ndaguhosting. Sawa, umviriza rero. Umviriza. Sawa mumpoto. Sawa mumpoto. Kubera kutanyishuye. Abakunzi biga televiziyo yawe. Ya nubwa mbere nabona bamuguriye agapantaro ubunye. Rega none n'umwana bamugurira amakabutura. Mubandi ubu rero nimbabona petete atubikana kuza rinza kwanza uracyakompana mama wasi umbarabe jamo wewe nawe rero gugenda wewe nawe umviriza mu ibi bintu hinge kwanza ibi bintu byo hingura rega we nta nivyuzi nta vyuzi none urahanaguye cyangwa washatse kuminja kwa amazi nini inye buri mwanya iri kuri dufise turamuriha kukwe erekeje ngaba kugura imodoka iwe yiguza ngahe irazimvye ayifikisha ata miliyoni wewe ibintu vy'imiduga ntavyuzi 500 hapa ibintu vy'imiduga ntavyo imodoka bro umviza nakubwira nimbo 3 era na bigara nazo wazikura wewe Yes, yuko musanzwe mubizi kenshi iyo turiko turatembera canke turiko turakiganino hari gihe biba ngombwa yuko twegera ahantu tuba tubonye ibidasanzwe. Iyi ni modoka ya Akes Don. Twamaze kuyibona ni modokari ubona ko iri muri marke za kera kandi ni modokari ikintu kimwe yakubesha abanyagihugu Akes Don. Vipi kwanza? Imodoka yanje bamurayizi imodoka barayizi iyi yazanye no wayizanye naguze kugira abakozi ba Wakala TV izira bunguruza je imodoka yanje ranwa cyane abakozi ba Wakala TV ni bande ko ari wewe umviriza imodoka yanje no general public ko ngira ndabivimwo bijyanye ngadusanze hari uri kubikorera muziki urumva imodoka yiwanje imodoka yiwanje iranwa cyane rero sinishowe kuyikoresha muri ibi bintu vyiki vy'ibiganiro ibiki umvinywa cyane uratinya kabe ndayigendesha mu madireye yanje personnel mugi yinye vyanyu vy'ama YouTube channel uruvuguma wiruka ni vyawe kandi ahubwo ni mu bantu babi ahubwo nkeza urabona mwebwe bazobagura umuduga ryari ko Akesi nimba tuzogura imodoka ari nkiyi ingoke ningo ndakwereke ingoke Ken njo Ken njo gato oya bagina kimbia kwanza Ken je shaka ukuye hapa nuko bisanzwe bimeze murabona imodoka ari Akes Don yaguze intebe yonyene Akes raba ni cyuma gusa no kuri kwimana none oya je nimba tuzogwa mama Akes Akes rafise document no modoka ari yawe irafise document mutangwa amajambo cyane bavuga ati twari zo document ahubwo rero wewe banarize bakese angari hapa nyuma mutakikara kama yuko ngo manurikio turabe Akes kimanuka iyi modoka yanje yo ngomba guhanagura amazi ugira gute hingura rega we nta nivyuzi nta vyuzi none urahanaguye cyangwa washatse kuminja kwa amazi none bari ubugiro hanagure he inyera kwereke ubugiro hanagure he oya rindira ubugiro hanagure he ko atamazi yigeze aja ku modokari oya jenda navyuzi ngira ngo bite try ngaho ubunye nakwereke Akes Don yaguza gahinda k'imodokari nibiyo ntibimanuke adudike turabe uja usubira amaji umija amazi ngo uriko uragira era biruguruye reka ndakubita utavu ngonga urahita mu manga none duza kino kiyo turaho kiduga urahita mu manga nako Akes duza kino kiyo turabe cyanemera kiraduga duza turabe duza mama Akes mama aragonga imodoka y'abandi none ugiye gira reverse turabe uyi parking uri muri reverse iyi parking uri ku parika hagati mwibarabara je nakubariye
duzi iki kiyo turabe iki duzi iki kiyo turabe ake duzi iki turabe oya hari ibindi bintu akesi hano mama we ake erabi none abakozi bawe na urabasuzugura kugeza bakorera intebe bavuye muhira bamesha impuzu ikindi nacera abangahe inyuma yaratobaguritse kimwe n'ubusa ntibikwiye aho uri kurigayisha wenyene kuko abafana ba Wakalaye TV gaca nk'abafana ba Neosel TV bama bakubona icuya umutima bavuga ati mebo bo baragenda imvura iguye baguma babandanira imodoka yacu iri permana chauffeur dufikisha hapa anarudia mzingine kazi hivi tunamaliza kazi udobona jubunye ndio nini inye buri mwanya iri kuri dufise turamuriha kukwe kugura imodoka iwe yiguza ngahe irazimvye ayifikisha ta miliyoni wewe ibintu vy'imiduga ntavyuzi 500 hapa ibintu vy'imiduga ntavyo imodoka bro umviza nakubwira nimbo 3 na bigara nazo wazikura wewe nturigera nturigera wigurira ni boka uracaba kwa ahubwo ake sulisema avaragi sangire na boka wewe uracaba kwa papa na mama hinge wewe upangiwe inzu n'umukobwa umugore ntamuzobikata urukura vyumva wewe utaragura iboka umenya amafaranga yo kugura umuduga umenya imodoka rindira je natunze hariyo tumvika twene buke ababizi barabizi ababizi bande abantu bose bayibonye moja imodoka izinye oya rababi ona ingi anakwereka ugurura naki murabe undabire wewe injira wambaye impuzu imesuye uvuyeyo ututaha muhira usubira yo apagita wabonye fungua hapa mbele akesi none nubura ko yajamba ipataritsa nivu umviriza nababwire mwebwe ibintu by'imiduga ntavyo mumenyereye niyo mpamvu muvuga amajambo menshi nkayo turasamire si sawa lakini kinwa turasamire oya bigi upanga inzu n'umukobwa inde ni wewe upanga inzu n'umukobwa uwaracaba kwa papa na mama nibona bivuga byo urakura vyo wewe ni upanga inzu twende sasa hivi urahaza aho manza umvirize kwanza urahaza aho naba wowe utaratangura kuja mu vya TV online umukobwa urahibuka hajya nyene urahazi urakumbuka uyungira uribuka nyene amasirikwi haracyari hajya nyene no si hajya nyene ariko wewe ahubwo wigeze gutwira ko apanga inzu ya 600 ubuherutse nagusanze rero iyo manze hinge iyo manze ni yanga sana kwasema ni ya 600 ndayizayibonye ibiko mu chambrette iganzu yo ndayigumamo sinaye kugura imiduga ibiri mu mezi gusa uno muduga akesi iki big yiri modoka canke ni inkorofani ihenura iyi big umunyana yisugumura mugabo wewe gira kwanza ngenda ihenura gupanga inzu uve kwa papa na mama je no mama je mbura hazi kwanza jewe ugira utahe urira ati ana vipi uwo naona nagapana basigaye bakugurira abakunzi biga televiziyo yawe n'ubwa mbere nabona bamuguriye agapantaro ubunye rega none n'umwana bamugurira amakabutura mu bandi ubu rero nimba babona petete atubikana rinza kwanza wasi umbara behe jama wewe nawe rero wewe nawe umviriza mu ibi bintu hinge kwanza ibi bintu ubwo umviriza big amajambo make oyaye manturiti subiri kwanza kagenda vuba iko sawa wamonyo raba ugapira inyuma boss uko cameraman ngoje umvira nakubwire rero raba ujya muhungu wabesha yambaye ikabutura yajamba agatiro kawaiti wabonye ivyo yabaye inyuma ya modoka wabonye yari yicaye ngaha ikibazo rero kihari akesi we yayipanguje mugahera biyiwiwe wabonye agapira inyuma kacafuye sinzi ko nk'ubu none nk'ubu borinda guhamagara kuja gukorera ntuze nari kiganiro ahantu hiyubashye nkakaruriro ushijana ujya mu cameraman kujya nyene
bahamagaye zacafuye Zononeke, nazo zirakona Ingona kubwira. tugendere Okay, wewe umviriza nariko naguha impanuro bro ibintu inge kwanza none oya izi systeme turazizi yo tugomba kwijamba abantu je nije ndiko ndaguhosting nije ndiko ndaguhosting Kenya na utayachilia je nije ndiko ndaguhosting sawa umviriza rero umviriza sawa mon pote sawa mon pote kubera kutanyishuye bantu nyishure wewe watweretse inzu ya 600 mu nyuma uyivamwe ntiwatubwiye ngo inzu zayivuyemo nakubwiye nti kandi ngo wari ukanguma muri ryanzu uribuka mu sto watambije hariya kuri La Costa Beach w'inzobe ngo ari kuba nayishi kunani kama ni Omani kama ni wapi kwanza iryanzu iyo nayigumamwo muri amezi abiri sinaje gushaka kugura imiduga ibiri mu mezi abiri atarenza iyo miduga n'uyu urimwo Scott gari ye inatemera sunajua Scott none kwanza Scott iyi nayigira kabiri Scott genda urabe cameraman nyuma yicaye nagira tiro kawaitse kacafu ibara ryaguye rero ndakubwira mon pote edition ibintu byo guhungwa n'abakobwa twese twarabiciye rero ya edition bayi Akes avaragi sengre angaria wewe umuntu w'umugabo kwanza iyi triko nayo ni maki wewe iyi nye cyo gituma umugiranya irashuje oya iyigombye gucana mbarisha bro tubaca namba uze nakubwira ibintu ahubwo wewe hari ibintu utagomba gusa ni jalousie mufise niyo mpamvu kubera igari uri nuwa gari Charles Steve vipi Charles njo hapa hinge kwa hari umuceri hiyo uriko uraduha amagari hapa Charles hari umuceri sawa turaje umviriza nta TV nimwe mu Burundi TV online nibuguruye ngaha ni Charles Steve sivyo imodoka zibiri akipande nzikaze hinge imodoka zibiri murabakene murapfuye aba batipe rero muri kusanya muja kumwenera amadiri yo kumfungisha ariko ahubwo umviriza mwamfungishije umudugu umwe kwa nguvu umviriza mwamfungishije fisi umudugu umwe nafuye gusohoka yakabiri managuze oya kwanza ntaco iko na dokima igari aina wazinyegeje none mimi hapa ka bluetooth ivuga ta bafwe iga haina bafwe iyi ndayiguze vuba we angalia nyuma uremeye ko ariyo waguze hari ivyo ngike no sinaguye ko ariyo naguriye abantu na turasamira abazi imiduga uri kuri maramaza wedi barisema turasamira umviriza abazi ibintu vy'imiduga umviriza nakubwiye inapandia wapi sasa kiwa oya erabe ngwa duzikiyo ngwa duzikiyo sinimesema nta bintu vy'umuduga wewe duzikiyo cy'umuduga uzimiye era bakese hewe iya ahubwo gwo mfise izo guturira wewe duzikiyo cy'umuduga kandi nakubwiye ndiko nakubwira nti umviriza Elize ndakuba unaona angalia gari angalia usumbu nk'inshuro 3 mbere nakubwiye rero urabona ukuntu yambaye impuzu mesuye ayivuyemo ntigeze acafura angalia tukiye gususu hapa we mama we ira kamera umviriza nakubwire diso umviriza nakubwire abazi ibintu vy'imiduga barinze bumva uruko umuduga uri kuvuga ko gugwa amahera nk'ayo 300 Elize iyi gari ni ngapi uyihibeye abazi ibintu vy'imiduga baragutwenga Starlet ni alipandisha kiyo ilikatara kupanda Elize gari yako ile tupige reverse tugongane tuone mimi naona mwatasambuka zina ni carton zina ni rero zisumba imodoka yagati imodoka za Starlet ziba zikaze sana amawe araroso umushigikira ni uyo unaipa ngapi iyi ni ngapi Starlet Starete jewe maze kugugolinga ndiko ndayibaza usanga iri ku 1350 cy'amadolari nshasha yabari nshasha mainda kubwira nshasha nakubariye iyo isanze nga sawa iyo naikutana hapa kutele nayo naikutana hapa ujue hivyo vote ilifanywa sasa ndio maana nikwambia kama irafisi wajui tu na ule ilizwa kuuliza hapana kuzinga wamemnunulia kamtumia hii big ya yaitwa Samir mimi nilipatia 800 ni sana visa kandi ni sana porte Emilio Desa unasikia Elize kula tano hapo Desa muka turashobora gukura ko ibyo muvuga byose c'est bon gusa kimwe nababwira ndashima cyane ku iterambere rya wakawaka turiko turatera imbere turashima kuratera imbere mutana imbere nande nakubwira uwo mudugu unye uri kuri 3,500 naho guzu kunye nukunye ukura vyumva 3,500,000 uvyumve kandi nuko nyine ahantu hose uzogena kubaza master oya samanyama nivyo ahantu hose ayitia mu madala umviriza ahantu hose uzogena kubaza Starlet we miri umviriza ndakubwira
Edison ntuzusubire kwimara manza uri umumenyesha makuru wamaze kuva mu gabo undi ryanze ko wayihevye uri umumenyesha makuru umve ubu mpanze inzu zitatu hajya wansanze n'ahandi ho gukorera ahandi uvyumve neza ahandi hari studio yo kurikodinga urukora vyumva ni naho hazokorera Wakalayi TV ahandi naho hariko hategurwa kubwo gukorerwa ibinyobwa vyanje usanzwe ubizi okay reka tubandanye umviriza tubandanye ibindi navyo umviriza tubandanye ibindi navyo umaze kugura nk'ijya Jeep ukuva tubandanye ibindi VP mbona maneno mengi none siniko nabagurana imiduga muri ngaho urazi imyaka ukoze kuntuze ukoze kuri radio Kilti ni partie lift wala ari nawo mari lift siwezi kwikara hemu vrema wewe uyu imyaka ukoze kuri radio Kilti ngaho wayiguranye udupire udupine Edison imyaka ukoze kuri radio Kilti wewe ulisha uliza radio Kilti urukura vyuma nipine y'umuduga nta yuragura tureke ipine buri kanga traye birate yambaye byo ibyo amusto nubigeranye ibi birato ni by'abakobwa ni byamusto yararanye muhira wafite direct subiri mimi nimeuliza kuna pilao tutakunya tu urukura vyumva niko mvuga nti la TV online ikintu cyacu cyose umviriza nakubwire ikintu cyacu cyose je iyi ni eglise ntuze gusoma umviriza iyi nuru n'urusengero Akes Don tukibagana umviriza nakubwire era nakwereka ikintu gusaba ubufise divizo kora muri eglise special weekend ikintu ubufise je nafise peut-être ni ça nituje uremera kwizimba tuje kubindi iyi uramini ariko nk'ikintu izobwaza cancer iyi porte crevema aleta tuoneshe watu bayita jalousie nilete nani kandi uyanga umviriza nakubwira tutangure ku mupira tuzi umupira wawe urukura vyumva ntaho bihuriye tuze kupana ntaho bihuriye udashona ndabiriri barafema iyi ni deshire niko nakuriza iyi ni deshire niko nyene zimeze ukunyene ko ziba zishonotse angari inyuzi zivuyemwo vraiment nusubiza mu izindi ziva nkoza heizi n'inyuzi bakubwiye ngo ni nyuzi Edison reka wowe wavuye ruguru umaze imyaka myinshi waravuye ruguru uri mu gisagara espoir era biyu wambaye bisigara ku maboko angari yawe sindo waka uko gwinzoka bana bakunzi bani umutipe Lavo Agira nana desinfecte office ikbo umutipe izifime za mweshere mugabo izifime azana bari kwaragisabize yimi kono mangana ahubwo nyene njya look wiganye ntuze live van vyagenze gute oya je nakubwiye ni ahubwo bimaze imisi ugafata nyene inyuzi zibiri nyene zizi imbere nya copy wasubiriye vraiment bya ruguru vyihoza buri mu gisagara uri buka ibintu wavuze mu ndirimbo shacu iragusohora kura ibintu wewe nyene ubwawe wewe nyene ubwo radivyo wavuze mu ndirimbo iragusohora avumbana ngo navuze ibiki biye nyene wavuze umviriza Akes Don reka ndamushimira cyane emission inaisha na aho gusigira ndayibonye ko ntayizigana nari nzi ko ata plaque ifise nari nzi ko ata ifise ishobora gushira plaque ewe nikupe ngapi basi sasa hivi basi nikupe ngapi sasa hivi nikupe ngapi sasa hivi na mairo officiel nonda kubire wit umviriza Akes izina ry'Imana nta mairo officiel okay duhaye ubunye umuduga umvise umviriza nakubwira Akes ngwani kurize kwanza uvugisha ukuri wagize pan bete kabiruza ngaba bitubwiye n'icyagucereje ngaha mu kiganiro wala utagize pan kubera igitoro pan bete frame na pan jenegeze ngire umviriza nakubwira nukuntu kanywa neza ka ikintu uzobonera ko umuntu adafite amahera ndetse n'uzamva ati ngo dusohore wewe nakoretse ko atayo office nakubwiye ati kuva hejuru gushika hasi akavuga nk'ivyo birato frame nawo mpana amafaranga igiteba ngibe cyo ciye impuzu frame ako Akes warigeze kubu wambaye impuzu nziza frame warazigurishije cyane Akes Don yahora mu gasho none kino gihe yarekuwe yahora mu gasho yarekuwe ngo yaguze inzu zitatu imodoka kandi wigira gatatu napanze reka kuba pangura pangi biki navuze yuko ugumugura uko sawa njoo mshauri maneno mawili jamaa ile jamaa ni mrefu naona jasho inamwachia arashi ndio unaweza ugena kuresha oh yareka kwamburi hizo ni ndero mufise sasa ni biani basi Akes Don brother Akes Don namjua hii gari unaipa bei ngapi
tunakuja genda ita bashefu tofauti na bei. wewe uyihanga Niseme ndio presenter wa kwanza iko na gari kwa huyu mtu. Tena gari nyingine yangu unaijua? Na nyingine ya kwanza nimemwona nayo kali wallahi. Hiyo moja ndamsemea. au nagatirano Siwezi ngasema kama ni ngoti ni ameuzisha ile nadhani viko na mbili. niyo shobora kuguriye yoba yaje kongera tekereza genda ubandanye uri mawe. Mungu mumuteye amanyama cyane. Elize ko apeize ni wewe wenyene yamuhaye amilio desa. Alipatia milio desa kubera mutipu mu cameraman wiwe. Sasa yutaifanya ile ananiasimbi. Mbona wao hawajani ile bosi wako sasa pale. Mbona wajanunua na wanajikubali? Yes nuko ikiganiro cyari kimeze Akes Don biba vyanse angalia nta nuguhanagura naki siyo kama ripita wapi cameraman wapi uragarutse ni vumbi ari inyuma nuko bisanzwe bimeze reka ndabashimire bariko badukurikirana duye na Akes nuko bisanzwe bimeze urumva no kwatsa umuriro hama bikarangira abo bisigaye kugira ngo dukomeze kubashira mu myitagaduro canke mu kugira ngo dukomeze kubanezereza biciye ku ma TV online atandukanye nuko reka ndabashimire cyane salute.